barimo baritoza kugira ngo baze umukuru w'abarundi. Urabizi ivyo ntavyo nzi kandi mba mvuze ngo urababeshira ariko we sinzi ko wobesha byo babigushikiye gusa je birambo ndavyuba muri groupe ndabibona muri groupe nimba binahari boba oya sinibaza ko bihari nimba wemeza ko bihari uwo muntu arakeneye impanuro yanje y'ubugwaneza nkamuhanura nkamwereka kugira ntahave agwa mu ruzi agwita ikiziba. Oya amatora niyaba nije nzoyahamagaza kandi azoba ayatazohamagazwa na jewe hari nta nazoba ahari ni unashaka Reka twongere tubashimire bakunzi ba JTV online aho muri hose nakanya keza ku muntu wari we wese ngira ngo ahereye muri Brisbane. Reka ndongera kubashimira abantu bose mubandanya kudusupportinga ku bikorwa byacu dukora. Ndongera shimira umutumirwa w'uno munsi kugira ndamuronke byarangoye cyane kuko biranaboneka biranagorana kumubona uyu muntu. Reka tumusabe aturamutse arongera aramutse n'abakunzi ba JTV online. Turakwakiriye mutama. Murakoze cyane. Hanyuma turabaramukije mwese abakunzi ba JTV online. Turanezewe kubana namwe uyu munsi. Imana ibahezagire. Nkuko bisanzwe ndibaza n'ubwa mbere ugiye kuri JTV online. Abantu ntibakuzi. Turashaka kubibwira urinde witwande. Neza cyane amazina yanje ni Desire Ntahiraja. Hanyuma nkaba mpagarariye umuryango w'abarundi ngaha muri Queensland ku rwego rwa president. Yego. Hanyuma ndi umushinga ntahe ndubatse dufise abana batanu. Nkaba ndi ngaha mu gihugu ca Australia muri Brisbane muri Queensland. Kumbure abo muri Queensland bo tusanzwe tuzinanye aho ni kubwa abandi batari muri Queensland. Murakoze. Mutama wambaye isuti nziza. Kubona batemara kubona neza ariko wambaye isuti nziza n'ikirato. Murakoze cyane. Iyo umenya yuko uza kuri JTV online uhiga agasuti gasesuka keza nico gituma narondeye keza nyene. Ntaga gasuti kago twenkangahe mutama atari ibanga. Ko isuti irate ko ndayibone mengira zimvye. Aka gasuti karazimvye ariko rero bakampaye kuri kado urumva sinza bakampaye kuri surprise na gakado sinza yo kagugwa yego. Umuntu aragukunda. Arankunda nawe kaze umunsi Imana yo kurongora. Kumakado. Kudakado yego. Kumbura ndakumva ngura kunda kado. Naje ndazitanga burya ndatanga udukado naje mba niteze yuko worongorwa kukampa kongwa neza. Oya nivyo. Yego. Reka nongere ndagushimire kandi ku kanya kawe wafashe ukaza kuganiriza abarundi bo muri Queensland. Sinda gutware kure nize kumeze neza. Ego turashima Imana tumeze neza kwere. Uno munsi nk'umuntu udukuriye nk'umurongozi wacu nanifuje ko twoganira nkawe nk'umukuru w'abarundi wo ngaha muri Brisbane. Ugwaruka urubona gute? Impinga irahari kandi ni ndende. Ugwaruka rwacu rwo muri Queensland rw'abarundi hari ivyo ruriko rurakora kandi vyiza ariko kandi hariho n'ibitari vyiza biriko birumvikana mu gwaruka rwacu rw'abarundi. Nico gituma nizera ko naho intambwe yakozwe itari nto ariko haracariho intambwe ndende. Ego. Ni ugwaruka ni nk'ibiki nk'umukuru w'abarundi ngaha ni nk'ibiki ugwaruka rumo rakora nkawe bitagushimisha? Nk'akarorero hariho amakuru amwe nagiye numva kandi amwe nka nishikira aho byabereye nkabibona. Hariho nk'abana ku mashure bagiye bumvikanwa ko bafise ingeso zitari nziza ku mashure hanyuma kumbure abarimu bakaduhamagara tugashikayo tugasanga ivyo bakora si bihesha ishusho nziza community y'abarundi.
ico ni kimwe. Hanyuma hakabaho n'abandi usanga bari mu mafungiro, ico si ciza. Hakabaho n'ibindi vyuko urwaruka rutitabira ibikorwa baba batumiwemwo n'abarongozi b'urwaruka, ico si ciza. Ariko kandi hakabaho yewe n'abandi usanga mbere bagera ku rwego rubi cane rwaho bagiye no gusubizwa mu bihugu vyabo kubera inyifato zitari nziza berekanye. Ivyo rero si ishimwe rinini ku muryango w'abarundi ngaha muri Queensland. Ivyo byose umaze kuvyumva nk'umukuru w'abarundi, ndimo ndakubaza nk'umuntu ufise inshingano canke utegerezwa gukora niki urimo urabikora ko muri ibyo bintu byose uheje kuvuga ko hari ingeso mbi barimo barakora. Nk'umukuru wacu urimo urategekanya iki kugira abo ubwo gwaruka urimo urakora ibintu bibi kugira wisubireho rukore ibintu byiza muri community? Murimo murakora iki na mu biro byanyu, murimo murategekanya iki? Ego twebwe hamwe nabo dufashanyije muri aya mabanga yo kurongora umuryango w'abarundi, twaramaze kuhabona aho hantu. Ni hamwe nyene gusa atari gikorwa c'umunsi umwe canke c'ukwezi kumwe wanagomba, ni gikorwa camaho kandi kizotwara umwanya utari muto. Uza ihuriro ry'ugwaruka aho ugwaruka goza rurabonana, tukaza turigishanya ibijanye n'umuco w'ikirundi w'abarundi. Vyofasha cyane, turizera ko vyofasha cyane mu bijanye no gukosora aho imyifatire y'ugwaruka rwacu aho igeze. Ariko kandi turashishikariza ugwaruka rundi kwitabira abo abasanzwe bahagarariye urwego rw'ugwaruka rw'abarundi. Mwico gihe iyo abo bantu bahura bakaronka uguhugurana no kwigishanya, ndazi yuko hariho byinshi bikosoka. Mbere wanashima benshi bafatigwa muri ivyo vyaha ni ba bantu usanga bikumira badashika aho abandi bateraniye. Ego ivyo bintu mukazoba murimo murabitegekanya ryari kugira mutangure kuvugisha ubwo gwaruka arimo arakora ibintu bibi? Ni ryari murimo murateganya kugira ivyo gwa gitangure kuba? Sinovuga ngo ni ibintu bitaratangura, ahubwo byaratanguye. Vyosabwa kongezwa inkomezi canke abenshi kuvyitabira niho bobimenya. Ndombonereho n'akaryo ko kubatumirira. Hariho ihuriro ry'ugwaruka, turafise abarongozi b'ugwaruka, hariho umushinga ntaye Jonathan, hariho abashinga ntaye hariho umusore nka Johnny wo kwa Pastori James, hariho ugwaruka rutandukanye ba Arida, bande batandukanye basanzwe bahagarariye ugwaruka. Saba ugwaruka rubitabe, iyo batumiye inama baboneke, iyo batumiye ihuriro runaka baboneke. Ariko si ico gusa, hariho n'inyigisho zateguwe na community y'abarundi ngaha zaho bigisha ikirundi. Si kirundi gusa, biga muri rusangi. Rero byaratanguye, ariko kumbure ntibidatangura kwitabirwa ku buryo bushimishije. Ego nk'abantu bafungwa, murimo murategekanya iki gukora kugira abantu bagwenda bafungwa canke batumva ururimi nka community nka president w'abarundi? Murimo murakora iki kugira tureka abo bantu bafungwa mu bavuganira? Mu ncamake vyoba mbere na vyiza kurusha tutarinze kugera ku rwego rwo kubavuganira bamaze gufungwa. Ku bwanje vyoba vyiza kurusha batanageze no kuri urwo rwego, kubera barinda bagera ku urwo rwego ari uko vyananiranye. Ariko kandi ngerageje kwishura ku kibazo warubajije, hariho uko tugerageza kubashikira ubu baba bo mu busho butandukanye canke muri sentare zitandukanye baratuzi. Ubu yo hageze umuntu afatirwa mu caha gisabwa yuko community ikimenyeshwa, ego baratumenyesha, tukagira ico dufashijeko tukabavuganira. Turafise abo dukorana nabo ku rwego rw'abanyafrika bose muri Queensland, nabo turavugana tugafashanya, barafise abaroya baduha. Ariko kandi
hariho nibiba byamaze kuturengera biba byamaze gushika mu butegetsi bidasaba tutagifite uburenganzira bwo kugira ico tubivuze ko cyane cyane iyo ari ivyaha kumbure bihambaye. Ego. Okay, birumvikana umurundi wese ari ngaha barimo baradukirana uyu niwe president w'abarundi bo ngaha muri Queensland, akaba ari aganiriza abene gihugu bo ngaha abarundi bo ngaha. Yes, ku muntu nawe yo bafise nk'ikibazo kutumva icyongereza kudatahura, kuko ngaho urabona ko ikintu cyose ni icyongereza, ba bantu batumva icyongereza murimo murategura iki kugira bazoze muzoze mwebwe mubafasha, ese bo bakurahe, bo babona gute? Hari ahantu mufise mwamukorera umuntu uvuga ati twebwe turafise ahantu cyangwa nk'akarorero nk'umuntu ashaka kuvuga ati arafise ikibazo runaka akaza kwa Desire, hari ahantu mufise mukorera umuntu yoza direct ku office yanyu? Ubajije neza cyane. Ubu tuvuga turafise kumbure integuro zuko twogerageza gufasha buri muntu wari wese nk'imfashanyo zito zisanzwe, ukuzuza amafomu, kumbure kumusobanurira makete bamurungikiye, ibintu nk'abene ivyo. Ariko kandi nta munsi kumbure n'ibiro twoba mubwira ngo adusange ko, kuko urabizi aha muri kino gihugu uwari wese arirukanka. Nanje nibikorwa kumbure nkora n'abandi dufashanya dukora mu mwanya kumbure iwinyuma y'akazi, canke umuntu akiyiba umwanya agasiba rimwe, agafata umwanya agasiba ku kazi, ibintu nk'abene ivyo. Rero turipfuza kubafasha. Umuntu inimero yanje irahari, ku banyagihugu bose bashobora kubihamagara, hanyuma ndabishoboye ndabibafasha, ndafite umwanya nkabibafasha, kandi nkabafasha kuronka n'ababegereye babijejwe kubafasha. Rero inimero yanje kumbure mwoyi ibaha irashobora kuboneka ngaha hasi bakayibashiraho. Turabandanya duhikaza abantu kugira ngo dufashanye, ntihagire uwiyumva yuko adafashijwe. Hariho ababa bataramenya icyongereza, ego, ariko kandi hariho n'abantu bajejwe kwakira bano bantu bo muri MDA, bo muri Access, abantu habe nabo baba biteguye kubafasha. Ariko wiyumvisa ati nkeneye uwiwacu niho byoryoha, aho turaboneka. Ndakwijeje ko twama twafashije, turanezererwa kubifasha, kandi turabishoboye kubifasha, tuzobafasha n'ukuri. Ni byiza. Ego. Hanyuma ndangije nongeka kandi kantu. Ego, naraganiye na Access, baratwemeye ko bashobora kuduha umunsi umwe tuba duteraniye harya kuri Kingston, kuri Gould Adams 558 Kingston Road muri Kingston. Iyo ni adresse kumbure bashobora kuduha ku munsi wa kane, buri munsi wa kane, umunsi wose community y'abarundi ukeneye gufashwa nabi wabo tukaza turahabonanira. Ivyo barabitwemereye, n'umwanya wose twotangura kubikora. Icyankenerwa nuko bazobona yuko biriko biratanga umusaruro, vyitabirwa, vyari bikenewe, nuko Imana ibahezagire. Kandi numviriza ibintu byinshi abantu bavuga. Ego. Harabishima ubuntuzenye bwawe, uburongozi bwawe. Ego. Hari n'abandi batabyishimiye. Ego. Abo bantu batabyishimiye wabwira iki? Icambere cyo abo ntibahave bibaza yuko hari kosa bariko barakora, ivyo birasanzwe, ntutegerezwa kwishimira uburongozi bwose. Hanyuma kandi nanje ndabaremeshe yuko ntabiyumvira nabi, kuko ivyo nibisanzwe. Naho bisanzwe rero ntibibuza yuko twama twakoze ibishoboka byose kugira ngo dutunganirize bose, na cyane cyane wanagomba abo babona ko hariho akagihaze. Umuti rero, umuti sukuvuga nabi, sugutukana wanagomba wose umuco w'abarundi, ahubwo nuguserura kari ku mutima, na cyane cyane ufise president wa community mwiza nkanje noroshe gushikira. Icoroshe nukunshikira akadoma kurutoke, ico ntakunze niki, igituma ntagikunze nuku, nkamusobanurira kumbure nasanga koko bisaba ko bihinduka, bigahinduka canke bigakorerwa akazi. Nico no bivugako. Biravugwa yuko barimo mbabarire ndabivuge, we bandanya kiza kukaza kwishura n'abantu, ngira ngo hari abo usanga uvugana nabo n'abandi usanga utavugana, kuko abarundi nga turi beshi. Ego. Turi mu mbuga nyinshi muri WhatsApp, ibintu byinshi bivugera kuri WhatsApp, bigakorwa kuri WhatsApp.
barimo ngo bashaka gutora ubundi mukuru w'abarundi ibi navyo biri gute bimeze gute kandi nta numwe ndibaza nta kiringo cy'umwaka urama biri gute bino bintu bano bantu babara umwaka urarangiye yego sinzi rero kimba muri programme ngira ngo z'aba president kwinyuma y'umwaka bahita batora uyundi canke umuntu akamamaza bigenda gute ko mabari hari abantu barimo baravuga ati barimo baritoza kugira ngo baze umukuru w'abarundi urabizi ivyo ntavyo nzi kandi mba mvuze ngo urababeshera ariko we sinzi ko wobesha byo babigushikiye gusa je birambo ndavyuba muri groupe ndabibona muri nimba binahari boba oya sinibaza ko bihari nimba wemeza ko bihari uwo muntu arakeneye impanuro yanje y'ubugwaneza nkamuhanura nkamwereka kugira ntahave agwa mu ruzi agwita ikiziba ego niyo mpanuro uramutse ubazi uzokora ibishoboka bumviriza iri jambo ndabatekere yuko hari impanuro yanje y'ubugwaneza ndabafitiye ntihazogira ugwa mu ruzi agwita ikiziba ego navyuzi oya none navyo nzi ko je narinze kubizi none ko kubisha muri groupe nyera abantu bagashoba ati n'amatora ati ni uyu munsi ni iki nta na kimwuzi oya amatora niyaba nije nzoyahamagaza kandi azoba ayatazohamagazwa na jewe hari nta nazoba ahari niho nashaka ni ufise ububasha bwo kuvuga ati turakeneye amatora abarundi muri yumva kumbandanya cyangwa muri yumva ko mutora undi muntu ayo matora arahari kandi ategekanijwe ni wewe utegereza gutanga iryo jambo kurivuga Yesu yisuye Pilato ngo urabivuze none uvuze ngo ni jewe ego urabivuze ni jewe nyene ariko hari ibintu bindi natahora none abo bandi bo barimo baravuga ngo barimo ngo bashaka kuzoba ngo batore ngo babarundi umva ko mutaremo muragira nko kuvuruga ubwonko bw'abarundi bo ngaha kuko kanaka ngo ngashaka kuba president nawe uvuze ati nta kimuzi je narinzi kubizi no mpamvu nabikubajije oya nibaza yuko urabona itari itandukano ryo muri kino gihugu na habiri ya bihugu bindi twavuyemwo kiriya gihugu twarahurira kuvoma tugahurira gusenya tugahurira gukina amakarata tugakina urubugu yewe abana bagakinira ku mabiye none ivyo bintu byaragabanutse muri kino gihugu ubu rero twese duhurira kuri WhatsApp rero ibintu vyavugiwe ku mabiye vyavugiwe gusenya vyavugiwe kuvoma ni ubu bisigaye bivugirwa kuri WhatsApp ivyo vyo rero ntuce ubizana ngo amategeko y'igihugu ngo hari vyahindutse kubera vyavugiwe gusenya oya ibintu biraba uburongozi bivugirwa aho uburongozi buvugirwa aho naho ni mu manama rero mu manama duheruka kujamwo kandi yama yabaye ivyo ntaho ndavyumva nibaza yuko abo bandi rero abarabateramye bajajura bayaga kugira ngo na stress z'iki gihugu zibe ziragabanuka kandi ivyo navyo ni vyiza je biranezera tukiri ngaho niyo mpamvu navuze ati no munsi kweri naza kukwibariza kuko hari ibintu byishimo birabandanya ntunyibarize kweri hari umuntu ku rubuga wenyene ubwiwe yarungitse ijwi aravuga yuko mwe mwaganiriye yego umubwira yuko wewe utari umukuru w'abarundi atahubwo ni company wifitiye ku ruhande is no Burundian tikute mukuru w'abarundi ivyo bintu nivyo ko umuntu haje akabivuga ati mwe mwaraganiye ngo muricara arabivuze mwijwe nanza kumuvuga izina ariko ni wari ushaka iryo zina nzori kubwira nta ngorane umuntu nawe nyene umushatse nonzo muhamagara ivyo bintu vyoba vyiza kumbure uwo muntu abonetse ko twaganiriye hanyuma icambe no kwihutira kuraba niba atabeshe ica kabiri kumbure no kuraba nimba atandikindi kibazo cabimuteye kuko usanga rimwe na rimwe abantu bafise utubazo hanyuma ugasanga hari utwo bavuze bakihenda rero nanje nka Sebarundi ngaha muri Queensland niteze kubabarira uwo ari we wese yihenza akavuga nabi yarihenza arababarirwa hanyuma ari umugarariji nawe tukamukubita akanywafu gato k'umuvyeyi katababaza ubwo rero cambe co nifuza kumenya niba koko ahari
ivyo yavuze nimba ari ukuri canke ndaba nimba hari ikibazo cabimuteye cosaba ko tumubabarira canke tumukebura. Ego ivyo yavuze byose sivyo kuko we wamubwiye ko utari umukuru wa rundi. Oya none wumva jewe nivyo ndiko ndavuga ubu jende umurongozi w'abarundi nga muri Queensland ku rwego rwa president urumva ivyo nivyo mvuga nivyo nemera nta wundi nigeze mbwira ibitari ivyo nta nundi nzokwigira mbwira ibitari ivyo nduwo n'Imana irabizi na leta irabizi birumvikana. Anyway imvura imiragwa ego turebe ukuntu twogira ngo tugaheze ikiganiro. Ego sawa. Ibintu nyamukuru kwere abantu bari bateze kumva kuri wewe byari bihaze kuko muri mu magroup bagoma bavuga ati nta community dufise ese nawe uravyemera ko ata community dufise? Community irahari kandi abafise intumbero yo kuyikoreramo neza turiko simpariye ko hatari ivyo gukosora nivyo dukwiye kuhinyanyura kumbure kugira ngo benshi bisangemwo kandi benshi bafashwe. Ivyo navyo hariho benshi bipfuza ko tubaka bariko baraza dushira ivyumviro hamwe. Hariho ibiganiro bikirabandanya kumbure bidusaba abantu batandukanye imboneza z'umuryango w'abarundi ngaha muri Queensland baze bahurire hamwe dushire ivyumviro hamwe vy'ingene twoteza imbere umuryango wacu. Rero suko twowushiraho nuko twowuteza imbere guko community irahari ahubwo ningene twoyiteza imbere ningene yokora neza kurusha kuneza ya bose. Ego reka tugushimire akajambo kanyuma wobwira abarundi bo ngaha muri Queensland. Icambere cyo nuko ukeneye kubaka azoronswa ubushobozi bwose n'uburyo bushoboka bwo kugira yubake. Hanyuma ukeneye gusambura nawe ntazobishobora ntazobishobora. Ubwo rero nkaba no mushishikariza kutabonona inguvu ziwe zitwara mu gusambura ahubwo aze twubake umuryango w'abarundi na cyane cyane yuko amatati twarayahaze ahubwo twipfuza yuko twubakira hamwe tugashira hamwe. Niryo jambo notekerera umurundi wari we wese ubumwe urukundo bizodushikana ku iterambere. Murakoze.